Ikirundi c'abarundi. Ndanezerwa no kubanirwa Umurundi, ndanezerwa n'Uburundi igihugu canje. Tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Mukenyezi w'umutima, mukenyezi w'umutima, mukenyezi w'umutima, niwe ndiko ndaririmba. Mukenyezi w'umutima, umunezero w'umugabo wiwe, niwe kiruma imari wamwe mubiri w'umugabo wiwe, nibanga y'urugo, umunezero w'ibibondo, genda mwisema boki igihumbi. Jewe ntafatiro taridatuba idome kandi matara, jewe ntafatiro muco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima, jewe ntafatiro ntatakara tabitarara mu nzira, jewe ntafatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutenga titeka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuziga ubusa butaraza. Ndaguhaye mwaramutse mukunzi w'ikirundi c'abarundi na cane cane kandi we mukenyezi ukenyera wakenyuye cambu canka n'imirima. Kuri uno mubagwa wa gatandatu igenekerezo rya 8 ntwara 2024 ndakuramukije atakaramutse ku mutima kavuze kandi uwo gasupari bayagana kandi atazirwa nka n'imirima ahava kuvuga imvo n'imvano y'ubwiza ubwitonzi ubwubashi n'ubwaguke bw'umutima wawe bwamuka kubwibeto bw'umutima w'Imana rugira inka n'ibibondo na bwiza nyabwo. Kino kiganiro gifise karanga kiganiro ica 14 amayago 36 imeke no kuvuga imisi mikuru kibiriraho 20 ivyese 13 umeme no kuvuga umunsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi 9 Ottawa Canada kuwa 8 ntwarante mu 2024. Ino ndwi ni ikiganiro ca 36 c'amayagwa, ikiganiro ca 20 c'imisi mikuru kibiriraho, ikiganiro c'13 c'ivyese, ni ikiganiro c'9 c'umunsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi. Nkundi ndanje ko ikirundi c'abarundi ari ingode y'inkingi 8 zibanda ku kahise, ku mayagwa, ku migenzo, ku ndimburo, ku ndonda ntara, ku nyandiko, kumenya ibundi no gukundisha Burundi. Ugusaba no gutera ikiganiro bicisha ku gitega arico kibambo ariyo telefone ubusa rimwe amajana 613 amajana 981 2237 canye kwikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre canke icabarundi akabehe gemayi akaburungu com. Itongo ry'urimi Kirundi ikivi c'amayagwa intambuko ya gatatu ivyese isuka ya mbere imisi mikuru kibiriraho isemo ya mbere umunsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi ikigira ca gatandatu icese umukenyeza kenyera yakenyuye ca gasupari bayagana kandi atazirwa nka n'imirima. Ikiganiro ni cajewe ntafatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutenga titeka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuzigwa ubusa butaraza. Icese naco kikaca kiba icaciza wanje akabana mu kugwanje mu kwandika no mu kwivuga ivyese n'amazina ataramazimwe azimurira abazimya muriro basanzwe bazinanye neza. Uwo mwivuzi w'ivyese n'amazina akaba yiyita gasupari bayagana kandi agatazirwa nka n'imirima, akaba umubiri n'umushaha yama yishashe hafi ya mushasha wagitega giteze gitengatiye iteka n'amataba tonyanga ubutore n'ubutwari hafi ya giheta umwami n'abagabo kumuremera namuka ko muremera uremure murutse ukamana amazi umuyaga umunyu n'umuco ngwe mama bamana ari basorongora ikirundi ataco basize bongere na wa muco barahuye kuri kamana sekuru wabo nawe yawurahuriwe n'Imana itera iteka abatoni bayitora tawigishije inama ikabatera intege zo gutinyuka gutera kandi batengase ngo badomeke itara ry'umurundi wese afise itara rigifise urutambi uwujumarariwe abumbatiye itara ryamaze kuzima nawe bamumurikire yoye kuba mu kizime no mu kuzimagirika avuye ikirundi kitaronze umucafu n'iceye cyose uko cakabaye. Murundi nkunda nawe ukankunda na wewe murundi utanankunda nkundira undabe giza undinda kadunda umuhira umutima wanje uheze utege yomwe muhinga bayagana kandi akuyagira tankango nongono yagamwubaho agasupari bayagana kandi. Oho ndakuramukije mukenyezi ninkenyera nakenyuye aho nikumira nikera ku gikorwa iki canke kiriya aho hari kera. Umukenyezi aho mu ruhongore ngo zahora zihera mu guhona niho nahereye. Uti ni hehe? Harahandi atari muri rya somero bahora bansobanura mu bahunga bakobwa tukama turi inkehwa aho hari kera. Je mukenyezi ubu nkenyera nakenyuye atamakenga y'ukwikumira ku bikorwa
ubu mu y'intango dutangurira rimwe n'urunganwe nkabatanga kuyatoza mu bwitonzi ntangere ngateza imbere ubwa mbere urugo ngenda ngana iterambere ry'igihugu aho abahungu b'ibihuga bagihunga ngo nabahinga naho nuguhimbira je mukenyezi urambaza abanzi tuzindukanya aho bita gutaba ikibanza c'inzu kuduga kw'igorofa singorani wanje aho hari kera ku mukenyezi abantu bisijisha ngene ndi umukenyezi nkora ibikora inka mu gukomeza amakoma ndi kugikwa mu kunkwa barakwakwanya kanatsinda ibikorwa nivyo bikura umukobwa iceyi ibikorwa nivyo bikumukobwa iyo yakenyeye yakenyuye bene amakenga nivyo bakenguruka nje mukenyezi urambaza ba mukera rugendo tugenda n'ingendo ndende ingene ndi bihati imidugo witura ubutungane utangazwe n'ingene ntunganiriza abanyituye n'abatumye inturire z'igiturire bikanabatangaza kuko ndi umukenyezi nkenyera nakenyuye atari hamwe kera muri ya myibutsa y'isake n'inkokokazi biyibazi yibikana yibika ibanga urantunga mukenyezi urantunga ntunganye ibikorwa nk'umukenyezi mukozi nkenyera nakenyuye tegura iyo mitego watega umukenyezi kera umukengera kandi utamukenguje ingo twunguruze twunga inguvu tuvuduke turi kumwe n'abakenyezi bakenyera bakenyuye maze yambono kazoza y'Uburundi bwifashe Uburundi buteye imbere itera intambwe n'amakungu yikugura iryo hangiro ry'igihugu c'igihangange kidahanga umukenyezi akenyera yakenyuye mu bikorwa byose atari umwe wa kera yari muzezwa nzu aho kuzezwa inzu n'inzego mu buzima bwose bw'igihugu camwibarutse erega njiye ku mayange kara kaganuke kawe mukenyezi ko kwigenekerezo ry'umunani ntwarante ku munsi mpuzamakungu waguhariwe umunsi wagukuye mu gisaka ukagushira mu gisagara igisagara atari ico kwisiga ngo usayangane gusa ariko igisagara umunsi udasanzwe mu gisagara wo guserukana ivyo ukora bigutera iteka mu rugo no mu gihugu ngo wamuri bituma ko mwiterambere komera mukenyezi komera ndagukengurukiye mwubahwa gasupari bayagana kandi utazigwa nka n'imirima urakarambura akagwirira agahora ku ngoma ndakuye ubwatsi nibwuma ntiwume ndagukubitiye inkoro hasi nshima uburyo wivuga amazina kanatsinda nta mukuru yavuze mukuru we turicarana ukabona ha amaso yanje adashika twaharura imyaka ukanduta mu mavuko twaharura abana ngaheza kubatondeka nawe ukiri mu gitondo c'umunsi uhera utondesha abana bawe wahagarara haruguru kanduta gatabi wahagarara hepfo nkakurangamira ico nohereza ko coco uranakizi neza cane urakarambura akagwirira agahora ku ngoma urakagira impundu n'impuzu urakagira ivyo utanga n'ivyo usigarana urakagira ibanga n'ibango bangiramwo imbuto ari ikibisumba vyose n'iryaragi ryamawe binyongora igoderivu mwubahwa none urakarenga abansi barengutse urenguka abansi barenganye bise mu karengukira icarimwe bobo we gasupari bayagana kandi utazigwa nka n'imirima bobo bazorengukira ukurengwa mukenyezi w'umutima mukenyezi w'umutima mukenyezi w'umutima niwe ndiko ndaririmba mukenyezi w'umutima kanumurezero w'umugabo wiwe niwe kirumara imami w'umubiri w'umugabo wiwe nibanga y'urugo n'umunezero w'ibirundo genda mwise maboko igihumbi niwe musigari cari ikiganiro ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatiro.